Ndabaramukije bakunzi ba Argos TV ni Divan dushime mu kiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe no musi nkuko mubibona kuma ekran yanyu ndi kumwe n'umutumire kandi si bishasha reka mugabo imbere yuko dutanguye tumuhe ikaze idondore aracari umujene canke aracari urwaruka ngo dukunda kubivuga nkuko ikiganiro cacu ikunda gutumira cyane urwaruka ruvuga ku ngabire zago ariko no musi za kuvuga kugitandukanye kumbure muza uhava mumba mukanya nagwaye ikaze glo murakoze cyane Diva nitwa Mugisha Daniglo nkuko babaze kubivuga ndabushimiye cyane ko nabashwe kuntumira kuzanga gusangira n'abandi bajone cyangwa urundi rwaruka ico nanje niyumvira imbere ko dutangura canke tuvuga ngo tuzakuvugana kuki urafise ingabire nibaza ko abantu bose basingabire nibaza ko abantu bose bafise ingabire bafise ikintu kiborohera gukora canke bakunda gukora ego cyane rero musi ico tuza kuvuga ko ntikiza kuba kiri kure y'ivyo kuko abatari bake barakunze kuvuga bati je nta ngabire mfise nta kimwe mfise mbona mu buzima bwanje shoye kubanze gusomvya ikindi ariko gasosanga kumbura arazi kuririmba kumbura arazi gucapa ariko gasanga ntavyo vyukuri yumva cyane ko ari ingabire kuko ijambo ingabire umenga abantu ntibaryumva neza uno munsi rero tuyage ku kintu gisanzwe kivugwa na benshi aho bavuga bati ingabire siyo isumba kazi kubera iyo utayikoreye nayo ishobora kugutuma usa nkaho umenga ntaco bigeze kugira tugiye kuyaga ku ijambo rivuga riti ingabire canke akazi abatari bake cyane cyane urwaruka ruravuga ruti ni mudushigikire mu ngabire zacu canke mu mpano zacu ijambo impano iyo rikunze gukoreshwa cyane ariko mbega gadani tugerageje kuraba twavuga yuko by'ukuri mu rwaruka ikibazo coba ari uko batarushigikira canke hoba hari ikindi kibazo ku bwabo je nibaza yuko urwaruka baragerageza kurushigikira mugabo Divan garutse inyuma gato nibaza yuko urwaruka turi benshi cyane mu Burundi nibaza yuko tudashobora kuronka twese abantu badushigikira mu bintu tuba tuko turakora mugabo hari abashobora kuronka abantu babashigikira ariko natwe nibaza ko ariko tutiyemera nibaza ko dushobora kwishigikira gute hari gihe wavuze yuko ndumbusi tuvuga ku ngabire na kazi ego cyane gose ingabire hari abantu bafite ingabire ndashobora gutanga nk'akarorero mu Burundi nta hantu ndabona dufate bigisha nk'ibintu byo gusiga abantu mu maso bimwe twita ngo makeup canke maquillage mugabo hari abantu tuzi babikora niboza bavuga bon kiretse abavyize hanze mugasi bose baba babifitiye urupapuro rw'umutsindo uretse ko n'amashuri avyigisha usanga atari na menshi cane muri bino bihugu by'iwacu ego cane nuko twavuga muri East Africa si ibintu bigwiriye cane ego cane gose mugabo ni ibintu vyiza kuko kuva kera narindi umurundi kaza sohotse yarigira neza sivyo akiyaba fresher umva rero si ibintu bize si ibintu bavuga ngo bashi baravyize mugabo hagati aho ugasanga arafise urupapuro rw'umutsindo dufate mu kumenyesha amakuru canke mu kudandaza rero ushoboye kubikora ari bibiri en parallèle hamwe dufate ukadandaza ahandi dufate ugasiga abo bantu canke iki urashobora wenyene kwishigikira mu kugura ibikoresho usanzwe ukoresha canke n'amafaranga nyene bari karava muri ako kazi arashobora no kugufasha wenyene kwisununura ukiduza kuko ndibaza yuko Divan twaguma twicaye turindiriye yuko badushigikira nibaza ko ari ibintu bigoye cyane nkuko twavuze tuvuga ku ijambo rivuga riti ingabire canke akazi abatari bake nko waheje kubivuga hari gusanga nyene bavuga bati bon jewe kubona ata muntu ariko aranshigikira eka nicare wibaza yuko umuntu yoshira imbere akazi cyane canke yoshira imbere ingabire ku bwaho je nibaza yuko byose byobamo hari gihe ingabire zacu ziba zitugaburira by'ukuri bivanye niyo ngabire dufise hari abantu basingabire yo kubaza mpora numva yuko ngo vyinjiza senze ko ariko biranigwa kandi ego biranigwa ukavyiga bakagukomereza iyo ngabire ya vy'ukuru kayinjiramwo niko no bisigura vy'ukuru kayinjiramwo ukamenya n'ivyo utaruzi ukamenya gukora ayandi maforoma canke ayandi ma design ukamenya nyene ibirengeye ivyo ariko akazi ingabire kandi je ndibaza ko ishobora kwitwa akazi
ariko ngaha anye hariho igihe dushobora kubitandukanya bivanye nuko hari igihe uri kurakorera umuntu canke uri waramaze kuronka cyo bita amasezerano y'akazi ukavuga uti je nzogukorera imyaka 3 canke 5 hari gushobora gusanga utari ko arakoresha ingabire yawe ingabire rya jambo ingabire dukunda kuvuga ugasanga kumbure wize ibijanye n'ubuvuzi irashobora kuba atari ingabire ari ikintu wagiye gukora gusa wagiye kwiga kugira ngo ushobore kubaho canke tureke kuvuga gusa ivyo tuvuge ibijanye n'ubutunzi sinzi ko hari umuntu yoza kwemeza ko kwiga ibijanye n'ubutunzi ari nkabitwa ingabire muri mwijambo rimwe ariko kumbure bivanye n'amakapasite y'umuntu canke ubushobozi bw'umuntu gacu usanga arafise urukundo rwo kujera canke rwo gutunganya neza ibijanye n'amafaranga rero urumva tuvuze ngo ingabire yo kwitwa akazi nivyo kuko urumva birashobora gucika akazi ariko akazi simisi yose kama ari ingabire urumva rero ikibazo mfise ni kimwe ugerageje kuraba ivy'aba jeune bakunda gushira imbere uheje kuvuga uti birashoboka cyane yuko umuntu ashobora kwisuganya agatera imbere afatanije na kantu yarasanzwe ariko arakora kumbura akiga ejo niho nahuye n'umuntu w'umutaximan arambwira ko afise kumbure ariko ariga ku ishuri nakazi atotovuga ngo gutwara imodoka ngo ni ingabire ngene ikomeye ariko urumva arafise ikintu ariko arakora ku ruhande nk'uko uriko urabivuga ariko none ugerageje kuraba ngaho hanze uretse ko dukunda kumva ko ingabire ngo ziriko zirabeshaho canke ngo baronke abantu babashigikira ikibazo kiri kuri inde cane cane kubona ingabire bavuga bati nimudushigikire canke ntiziriko ziraduteza imbere nko byari bikwiye Ego bakoze cyane diva je nibaza yuko ingabire nkuko weje kubivuga hari gihe yitwa kazi ariko kandi ingabire hari gihe yitwa kazi ndashaka gutanga akarero gasanzwe cyane harabigeme benshi cyane twigana dukorana canke abamama biga canke bakora mugabo hagataho ugasanga baratama nko muri aya ma club traditionnel ugasanga n'ingabire bafise sabigeme bose bashoboye gutamba bashoboye kugira bike bintu bagira si twese tubishoboye ariko ugasanga atamvye nko mu rubanza rwawe uraryoherwa cyane je nibaza yuko bisiza amavuta ni ibintu bisa neza cyane rero jewe nk'uyo oye ingabire diva hari gihe vy'ukuri bitakwinjiriza ariko akaba ari ikintu kiri muri wewe ukunda vy'ukuri wiyumvamwo jewe ari nk'uwo muntu nukuri gutambika irundi sinovuga ngo nimena ngo vyotuma ngo wubaka inzu si ibintu novuga ngo vyotuma simone ukuntu bisigura mugabo si ikintu cotuma uduga cyane usanga baronka udufaranga dukeyi twa bus niko no twita mugabo ugasanga barabikora birabatwara n'umwanya munini cyane rero ikintu novuga kuri ico iyo ufise ingabire niyo ibita kwinjiriza ni vyiza cyane kuyerekana ni vyiza cyane kuyibamwo ndashobora kubisigura igituma urashobora kumara imyaka 200 ukora muri iyo bank mugabo ukuze haragira igihe ugakura utagishobora gutamba peut-être hari gihe bikubabaza kubona utashoboye gushira ahabona iyo ngabire kubona utashoboye kuyibamwo by'ukuri ngo utambe nyene ukora ico kintu wari wiyumvamwo aho ndavuga gutamba ndavuga kuririmba hari abantu benshi bari mu makorali baba mama suko biriko birabinjiriza ariko ni ibintu biri muri bo kandi bakunda cyane yego je numva umenga nuko bimeze mugabo rero abantu nabo bavuga gufata mu nda aho hantu kuri ico kintu si ikintu cama coroshe hari n'abatazi ngene bashobora gufata ego hariyo n'umuntu baza ati none umuntu yo gufata mu nda gute agaca kubwira ati ntaco mfise none gashati va nk'uyo wagira umufashe avuga ko afise ingabire ariko wamubaza uti mbega no gufasha iki akaca kubwira ngo ntavyonzi ngo ntaco mfise urumva ngira shaka umufashe kuva hasi umufashe nibaza yuko hariyo abantu vy'ukuri basingabiri kandi bashaka gufashwa je nk'ikintu nkabona bahanura botuma bavyandika bagakora kimwe twita sinzi ko no cita plan
plan d'affaires canke ntumbaze bagashira ko ibintu bikwiye integuro bagategura integuro ku buryo hageze novuga haje nk'umuntu yobagira bafashe bakavyerekana ariko kandi burya ikintu ukimenya neza umaze kugishikamo burya umenya neza yuko ingabire yawe ari ingabire yawe iyo uyihagazemo nkaje sishobora kuvuga ngo ndafise ingabire yo kuririmba sinigeze nja muri chorale sinigeze nja mu bantu bagira amakaraoke sinigeze ndirimba muri club traditionnel canke ahandi hose ngacha mvuga ngo mfise ingabire yo kuririmba ntazi na studio atake na kimwe nzi no muhero gasanga no kuna no kuyibonga ugasanga rimwe murarimba muri douze urumva diva ni bintu umva nk'ivyo biragoye nkuyobohera hehe kumufasha urumva hariyo ntabazi cakene ntabaramenye cakene ariko sino ngaho gusa kuririmba hari gihe uvuga je ndafise ntushobora deja honyere kuvuga yuko ufise ingabire yo gukora intebe je utonyereka intebe umaze gukora bisigura ko kuri wewe umuntu yovuga ngo arafise ingabire mu gihe afise ico yokwerekana kuri ego cyane mu gihe afise naho yo bavuga gatoyi amaze kubamo iyo ngabire yiwe nimba umbwira yuko uzi gukora intebe jewe ndashobora kuba afise indoto zo gushona impuzu gushona ibintu mugabo mu mwanya ntarashona ikintu na kimwe biracari mu ndoto sindamenya ko ari ingabire yanje nshobora kuja ngaho ngashona by'ukuri ari ibintu narose kenshi cane nabonye muri televiziyo numva ndavyifuza canke mfise umuntu w'iwacu ashona umuntu nkunda cane kandi anyespira nkuko bakunda kubivuga arespira umuntu nyene andyohera cyane muri ivyo bintu akora mugabo jewe ntarashikayo ngo nkore ku mashine ngenza aho nkoze ku mashine nkumva biraruhisha nkumva ni ibintu ntakunze ngaca ndabiheba by'ukuri iyo niba ari ingabire y'umuntu nico gituma je mvuga yuko ari ingabire zimwe umuntu aba akwiye normalement ingabire uvuga ati je diva ndafise ingabire umbwiye ko ufise ingabire yo kuvuga nuko noza nganga buno uko kuravuga apana yuko ari ibintu umbwira gusa ku munwa ariko atabikugana gashora kubyibonera wewe ego cyane ariko Dani ugaragaje kuraba nkuko yaje kuyivugira wewe nyene uravuga uti mu gihe je ntarabona yuko hari ikintu maze gukora muri iyo ngabire yawe nihoza kumbwira ko ufise ingabire ariko ugasanga hari abantu bavyemera ko bafise ingabire akaba vyiyumvamwo ko ayifise mu majambo makeyi mugabo kandi kurundi hano kavuga tuti nta buzi buhari hari ubushomeri bwinshi kubwaho ubona by'ukuri izi ngabire zishobora kuba inyishu kuri buno bushomeri ego rakoze diva je nibaza yuko ingabire irashobora kuba by'ukuri inyishu y'ubushomeri ubushomeri ni bwinshi twese turiga twimvira ko leta izoduha akazi ukaja ngaho ariko ugasanga hagati aho jewe ndafise nk'ingabire dufate mugadi vantu subira inyuma gato je gushika nino saha sindatahura yuko umuntu ashobora kuvuga ko afise ingabire mu mwanya atacarakora utarayibamwe kuko maze kuyibamwo simvuze ngo dufate ni mufise ingabire yo gushona uteza kubuzi gushona nkakujya umuntu kugira ngo yitwe umuntu atabari uko amaze nako umugabo kugira ngo yitwe umugabo atabari impaka misi yose yabafise umugore ego cyane bisigura yuko abategeza kubanza ariho nimba umuntu yiyumvamwo yuko none afise ingabire yo kuririmba hama akaba bikora rimwe kumbure naraja muri amakorale wavuze naraja muri ya makaraoke abantu baririmba amakaraoke bagize nani ngaho ucuvuga ko atangabira afise by'ukuri ingabire abayifise mugabo abayicaranye bisigura ko hari itandukaniro ry'uko ufise ingabire no kuba wifuza gukorera muri iyo ngabire ego iryo nitandukaniro rikomeye cyane diva kuko nakubwiye hari benshi ashaka kuvuga ibintu byo gutambika irundi n'ivyinjiza reka jewe ngende nkore muri banke ubuzima bwanje bwose hari abantu bameze uko hari n'undi avuga ati yo je biga bintu ndabikunda reka vy'ukuri ngende ndavyige neza nzobifatanya canke ndabikore vyonyene mugabo ingabire
ukaba uyifise uyicaranye ntaho iriko iragutwara ntaho iriko iragutwara nawe uragerageza ndashaka guha akarorero je ndase umugenzi kare yarazi gucapa bimwe vyo gucapa mu ishuri urambiwe ugasanga umuntu ariko aracapa inyuma y'ikaye mu nyuma sinzi ahantu yagiye arahura n'abandi bacapa baramwigisha ubarakora ama portrait arakora umuntu arashobora gucapa isura y'umuntu urumva ni ibintu bikomeye cyane urumva vyahereye ngaho abona ko ashobora gucapa ishurwe gucapa utuntu dutoyi mu nyuma arabona yuko yovyinjiramwo nyezina akabona ingene bimeze suko bace baza ngo bamurihira amahera canke ngo bamuterere ngo oya mugabo yabanje kwanza kubibamo nk'uyo umwegereye ukamubaza wowe ubona umuntu yo gufasha gute yoshobora kubwira ati je ndashaka ikibanza cyo gukoreramo ndipfuza ibintu vyo amakaramu canke amacrayon urumva uyo aramaze kubona erega ni humenya n'ivyo ukeneye gukoresha vy'ukuri muri iyo ngabire yawe mu kurangiza tuvuge tuti rero kugira ngo by'ukuri umuntu azi kumenya icyahitamwo hagati y'ingabire canke akazi nabanze agira icyo atanguye muri ibyo bibiri nabanze agira icyo atanguye kuko nibaza yuko umuntu amaze warumbajije mu mwanya uheze ngo none akazi by'ukuri ingabire plito yoba inyishu y'ubushomeri ingabire n'inyishu y'ubushomeri kuko diva iyo uri kurakora ikintu wiyumvamo ikintu kiri muri wewe sico kimwe niyo uri kurapfa ikintu ukoze nta n'ahantu hamwe bihuriye rero by'ukuri jewe kuri jewe ingabire y'umuntu yoba inyishu y'ubushomeri ariko ngira ngo ari naco kibazo ngira ngo ndangiriza aho ngira ngo abariko baradukurikira bumve by'ukuri cyo twariko turavuga ko kenshi usanga dufise ahantu tuba turafise imiryango turafise abavyeyi nuruhe ruhara ubona abavyeyi bafise mu gutuma abana babo canke ababegereye bakiri batoyi bashobora guhitamwo hagati y'ibyo bintu bibiri hariho abashira imbere ko abana babo biga kugira ngo bazogira akazi bya bintu twita akazi le travail imwe guha le contrat peut-être ariko ntitwibagiye ko n'ingabire ishobora kuguha contrat quelque part bivanye n'igihugu herereye ngaha ibintu biracagoye gatoyi biracagoye ko hariyo nka exemple y'aba designer exemple ni umva akarorero kariho mbega ku bwawe garagije kuraba nawe kumbura afite abavyeyi urabona ingene bakuyagisha urabona ingene bivyifashe nuruhe ruhara abavyeyi bafise muri ano majambo abiri hariho ingabire hariho n'akazi kubwawe gerage fatiye kuri wewe nyene nuruhe ruha abavyeyi bafise mu gutuma abana babo by'ukuri bagira ico bavuyemwo fatiye kuri bino bitwako turavuga rakoze cyane diva je nibaza yuko abavyeyi bose aho baherereye na cane ndavuga bibujumbura nibaza yuko abibujumbura canke abavyeyi novuga batewe iteka ryo kuba barize ico kintu ndagishimikira ko cyane kuko turabitse kari bo abantu ba mbere babashaka yuko umera nkabo uja kwiga umva nivyo ni vyiza cyane gutahura akamaro k'ishuri nukuri n'ibintu vyiza cyane kandi baranadusunikira cyane kwiga bakanabidufashamwo cyane rero je nk'ikintu nobwira abavyeyi vy'ukuri mu bihe vyabo vyari vyoshe kuronka akazi waraheza ukaronka akazi ka leta canke akazi kabikorera utwabo vyari ibintu vyoroshe kuko nibaza ko n'abantu tutari bwabe benshi na cane aho ndiko ndavuga mu gihugu cacu rero jewe nk'ikintu nosaba abavyeyi kanshi biratugora kumenya aho ivyo dutegerezwa kwiga nka jewe ndashobora kuva nkiri muto shaka gushona mugabo ngacanja kwiga ibiharuro bimwe twita scientifique vy'ukuri wumva nagiyeho vy'ukuri mugari gihe nshobora kuba naravyize naho nyene kubera umuvyeyi rero ikintu ndosaba abavyeyi nuko bwa mbere boba hafi abana babo kuko nibaza yuko la famille mu muryango niho hantu hambere turonkera indero yo hasi umwana hejeje hajya bisaba ko umwana yorienta umwana afata intumbero kanaka nibaza ko abavyeyi bakwiye kuba hafi yacu bakamenya ivyo dukunda hama bakadufasha abo batuboneye izuba gutora vy'ukuri bakadufasha ahubwo kuja muri ico kintu cyo dufasha kurusha sinifuza yuko sinobahanura gushira cyane imbere amashuri ajya bita ngo barundi twese ariko gushira imbere ico umwana akunda kugira umwana azogira ico avuyemo mbere afashe nabo bavyeyi cyane
Maheje kuvyumva twako turayaga ku kintu citwa kiti ingabire canke akazi abatari bake nkuko twabivuze barakunda kuvuga bati ntibadushigikira mu mpano zacu canke mu ngabire zacu ariko kandi mu kindi gihana naho bakavuga bati nta kazi gahari twako turaraba tuti mbega nigiko umuntu yohitamwo kubera iki twumvise umutumire wacu yavuze ati mu gihe utaragira ico utangura ntacu ntiwovuga ngo uramaze by'ukuri gushika ahantu wovuga ngo ingabire canke uvuge ngo akazi kubera nako kazi gashobora kuba katariko karaboneka muri make mu byo twagiye turavuga umutumire yabahamagariye yuko by'ukuri nkoraba neza ntuvuge ngo ndafise ingabire atacu uri kurakora atacu uri kurayikorera ari nayo mpamvu kino kiganiro cacu cama kigarukira cyane cyane mbega iyo ngabire yawe irikigufasha iki uyifitiye umugambi uyuhe mu gihe ushoboye kuyifata nk'umugambi ishobora kugira ico ikuviriyemo muri make vyari ivyo ariko imbere yuko ndangiza reka nshimire umutumire wanje wakoze kwifatanya natwe muri kino kiganiro wakoze namwe kuntumira n'undi munsi nzogaruka ego namwe ndabashimiye mwariko muradukurikirana aho uri ukaba ufise ingabire canke ukaba ufise ico wumva vy'ukuri kiriko kiradudubiza mu mutima wawe kimwe bumva ukunze kimwe ukora utagoberewe urahawe ikaze udutwandikire canke uganire n'umuntu ari ngaho ku ruhande ashobora kugira icagufashije mu guhanura kumbura guhe direction canke ngovuga hake direction mu kirundi ko tuvuga gute intumbero ego aguha intumbero birashobora kugufasha cyane cyane kubakiri bato n'abakuze mara numva umenga nawe nyene bararegreta igituma bato baragiye muri bino ego cyane birashika ego mwakoze imana bahezagire na gahwana